ndakuramukije wewe munywanyi wacu ubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba twagutunganirije. Ibintu vyayangaye, ibintu vyakomeye. Twaragiye dukunda kubashitsa ko inkuru zirabana n'itunga ry'abanyepolitike bahunze igihugu ndetse n'abandi baharanira agateka kazina muntu bamwe bagirizwa yuko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu njyane za politike zadutse ngaha mu gihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2015. Abaharanira agateka kazina muntu bapfunzwe bagirizwa nyene ngo yuko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Hatanguye ibikorwa vyo kugurisha bimwe mw'itunga ry'abo bantu byatanguye guteza imari. Twaragiye dukunda kubashikiriza inkuru zivuga kuri ivyo bintu ndetse n'ukungene hari bamwe mu bategetsi boba bariko barinyegeza inyuma y'iryo camunari kugira hagurishwe bimwe muri ivyo bikoresho ndetse n'itunga ry'abo bantu. Amakuru adushikiye kano kanya nuko Uburundi leta ya Gitega igiye kwiturwa canke se igiye kujanwa muri sentare kubwo ivyo iriko irakora. Twaragiye dukunda kubashikiriza amakuru yuko hashobora kuba ikintu gikomeye cane inyuma y'amakuru yagiye akunda kuvugwa yuko leta ivyo iriko irakora ari ibintu biciye ukubiri n'amategeko ndetse bikavugwa yuko ngo bishobora kuzoyikorako na cane cane abategetsi bariho kubu barongoye Uburundi, ngo kuko itunga ririko riragurishwa atari ryo abo bapfunzwe ahubwo ari ryo imiryango yabo. Hari amakuru turonse avuye kwa Margaret Baranshyitse bakunze gutazira amagi. Kuri ubu hari ivyo yashikirije inyuma y'ivyo leta ya Gitega yatanguye kudandaza bimwe mu bikoresho vyiwe ndetse na cane cane vy'ikigo Maison Shalom ndetse n'abandi bose bivugwa yuko bariko baragurishirizwa itunga ryabo. Kuri ubu hari ivyo bahejeje gutangaza bagiye guca bakora. N'inkuru zihuta nta makuru adushikiye kano kanya turibuze kurabira hamwe. Nkaba rero ngira ndaguhe kaze we tugiye kuyabanamwo ariko wafyonze subscribe canke se sabone. Kuri wewe utarayifyonda ico usabwa no kumanuka munsi y'iyi video ukaraba handitse sabone ugafyondako, maze igihe cyose turonse amakuru mwene nkaya ukaraje uba mu bambere bayaronka. N'inkuru yihuta cane rero idushikiye kano kanya. Twaragiye dukunda kubabwira yuko abakurikiranira cane vya hafi ndetse n'ibirabana n'amategeko bagiye bakunda kumenyesha yuko leta ya Gitega yoba iriko irikwegera kugurisha ibintu ndetse n'itunga ry'abapfunze ndetse n'abahunze igihugu kubw'imvo za politike, kuko biboneka yuko ngo hari n'umugambi winyegeje inyuma ndetse na bamwe mu bategetsi b'u Burundi ngo boba ari muri bamwe mu boba bagiye kugura ivyo bintu canke se iryo tunga ry'abo bantu, na cane cane yuko imiryango yabo yoyo igihari ariko hakaba hatanguye kuba ibintu bikomeye cane. Turaza kumviriza ico iyo miryango ndetse na Margaret Barankitse batazira amagi ahejeje kumenyesha kuri iryo dandazwa ry'ayo matunga harimwo ibikoresho bitandukanye. Turibuze kurabira hamwe n'amakuru rero duhejeje kuronka. Turaza kumviriza bimwe mu bikoresho ndetse na bimwe mu vyatanguye guhabwa zimwe mu mbonerakure z'umuganga uri ku butegetsi, bikavuga yuko ngo ari namvu zomvo zatumye igihe hariko haragurishwa mu camunari ivyo bikoresho bamwe na cane cane bari mu butungane bankiye abamenyesha amakuru yuko bafata amasanamu canke se n'amafoto y'ivyo biriko biragurishwa, na cane cane yuko ngo byategerezwa kubera ku mugaragaro ariko ngo imvo zatumye binyegezwa ngo vyoba ari uko hari bamwe mu bategetsi boba nabo nyene bazohogura ivyo bikoresho. Reka rero ndaguhe kaze wowe ngaha mu Burundi turibuze kurabira hamwe tunumvirize ico Magi ahejeje kumenyesha ndetse n'abandi bava mu miryango yabo bariko baragurishirizwa itunga ryabo ndetse bafise ngo n'intumbero yuko Uburundi bazobwitwarira
haba muri sentare y'igihugu ndetse vyakanga kuko na cane cane yuko ngo sentare nayo ikoreshwa n'umugambwe bakazitura sentare zindi mpuzamakungu kugira ico kibazo ndetse n'ivyabo bariko baranyagwa bobe babisubizwa. Ayo makuru yose turaza kuyarabira hamwe twumvirize ico bavuga kuri ivyo biriko birakorwa n'ico camunari. Kuba ariko barabana natwe muri mu bihugu vy'ababanyi ndabaramukije cane nanabakaze, ushobora kuba utwumviriza uri ku migabane y'amakungu, mwese ndabaye kaze cane muri ano makuru. Murazi neza yuko rero turaba mbere mu kubakorera amakuru atohojwe neza, amakuru utazokwigera uronka ahandi hariho hose, ya makuru aba yatohojwe n'abamenyesha amakuru b'abahinga mu gutohoza amakuru aba yaranyegejwe, twe tuyatohoza mu bambere tukayabashitsako. Iyi nkuru rero idushikiye kano kanya iratwereka neza yuko inyuma yaho kuwa kabiri ubushikiranganji bw'ubutungane bwashize kudandaza mu camunara bimwe mwitunga ndetse n'ibikoresho bitandukanye birimwo inyubakwa z'abantu bapfunzwe ndetse n'abandi bahunze igihugu c'u Burundi, bamwe bagirizwa kuba barashatse kugira uruhara muri kudeta yo mu mwaka w'2015. Kuri ubu ngubu abahora bafise ivyo vyabo biriko biragurishwa, hari amakuru atwereka neza yuko muri rusangi boba bagiye kwitwarira leta ya Gitega, leta irongowe na CNDD FDD, mu gihe rero bavuga yuko bagiye gukora ibishoboka vyose kugira leta ivyo iriko irakora bihagarake ndetse izobibazwe imbere y'ubutungane. Ese baravuga iki? Turaza kuvyumviriza muri ano makuru. Baraburira leta y'u Burundi bakayivunira akagohe bayibwira yuko ivyiriko irakora bizoyigirako ingaruka zikomeye cane, ndetse ngo ivyo bikorwa biriko birakorwa na leta bizoyisaba ingufu ndetse bikazanayikorako mu gihe muri kazoza igihe cose vyoba bidahagaze. Amakuru rero aratwereka neza yuko boba bagiye kwitwarira Burundi. Reka twumvirize ico boba bavuze kuri ibi vyose biriko birakorwa n'u Burundi. Amakuru atwereka neza yuko itunga canke se bimwe biri muri ivyo bintu biriko biradandazwa vyoba birimwo ibitanda, hakazamwo inkweto, impuzu, hakazamwo amafrigo, za matera, hakazamwo ibindi bikoresho vyo mu nzu bitandukanye, amaradiyo, imbonesha kure, ndetse hakazamwo intebe ndetse na amagare, za moto ndetse n'imiduga, vyose biri muri bimwe muriko biradandazwa ku camunari na leta ya Gitega. Ibingibi rero ngo bikaba ari ibara kuri bamwe bakurikiranira vya hafi biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru aratwereka neza yuko ibwirizwa ryavuye canke se abari mu butungane bavuze yuko ngibi biri mu ntumbero yuko ngo bigira ivyo bikoresho bibungabungwe ndetse bicungegwe vyo kwangirika, ndetse ngo ko muri rusange canke se ngo bibe vyo kwibwa nk'uko vyagiye bikunda kuvugwa no mu bushikiranganji bw'ubutungane. Ibi ariko ntago ariko banyene vyo babibona ndetse n'imiryango yabo, kuko bobo barakaye cane ndetse ingingo igiye gufatwa irakomeye, ishobora kuzokora ko leta ya Gitega. Amakuru aratwereka neza yuko muri rusangi bamenyesha yuko batigeze bamenyeshwa yuko ivyabo vyoba bigiye kudandazwa mu camunari. Amakuru akatwereka neza yuko ngibi bihabanye cane n'amategeko. Umwe muri abo bariko baragurishirizwa utwabo yamenyesheje yuko batigeze babimenyeshwa, amenyesha yuko ngo muri rusangi bategerezwa kumenyesha yuko ivyabo vyoba biriko biratwitezwa icamunari. Amakuru rero akatwereka neza yuko yamenyesheje yuko ivyo vyabo biriko biragurishwa ata burenganzira babifitiye. Kuri ubu ikigaragara nuko ngo hoba hagiye kuba ikintu gikomeye cane, na cane cane yuko ngo hari umugambi uvyinyegeje inyuma utegerezwa kumenyekana, kuko bivuga yuko ngo hari bamwe mu bategetsi muri CNDD FDD boba binyegeje inyuma y'uwo mugambi kugira bagure ayo matunga yabo banyepolitike ndetse n'abanharanira agateka kazina muntu bavundiye mu munyororo, abandi bakaba barahunze igihugu kubwo imvo za politike.
uyu witwa Christine Ninahazwe Nimenya, uyu akaba yahora ari umukenyezi wa Generali Hemergilde Nimenya, afungiwe muri mwibohero rya Gitega. Kuri ubu ngubu rero akaba amenyesha yuko batigeze bamenyeshwa ivyo bigiye kuba, ndetse akamenyesha yuko ngo bagiye kwitwarira leta y'u Burundi, akamenyesha yuko ibiriko biratwagwa canke se biriko biragurishwa mu camunari ari ivyiwe ndetse n'abana biwe, ndetse ngo muri rusangi ataho bihuriye n'umugabo wiwe apfunzwe ku bw'imvo za politike. Amakuru aratwereka neza yuko uyo Christine Ninahazwe amenyesha yuko agiye gukora ibishoboka vyose kugira agiye kwitwarira Uburundi, ndetse n'uwoba wese ariko aragira uruhara mu kugurishwa vy'iryo tunga ryiwe nk'uko yabimenyesheje, ndetse akamenyesha yuko ngo leta y'u Burundi yoba igiye guhura n'akaga, na cane cane yuko ngo ivyo biriko biragurishwa ari vyo vyari bitunze umuryango, ngo ndetse ngo boba bashaka kubambura uburenganzira bwo kuba mu Burundi. Amakuru rero arerekana neza yuko muri rusangi mu misi iheze aribwo zimwe mu nyubakwa n'amazu ya bamwe mu bahunze igihugu, abandi bavundiye mu munyororo, boba izo nzu zoba ziriko ziratwagwa ndetse zikinjirwamwo na bamwe mu bantu b'imbonerakure, no kuvuga imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi. Ngo iryo bwirizwa rikaba ryaratanzwe n'abajejwe iperereza n'abarikora mu iperereza, aribo rero ngo bategetse yuko izo nyubakwa zimwe izo mbonerakure zizijamwo, nk'uko amakuru twatohoje avyerekana. Amakuru arerekana neza kandi yuko amasoko yacu akemeza neza yuko bimwe muri iryo tunga ry'abo bantu ziriko riragurishwa mu camunari harimwo ivya Generali Cyrille Ndayirukiye, hakazamwo n'ibindi vy'abantu bagerageje cane kuza mu b'imbere mu birabana na kudeta yo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Amakuru rero akatwereka neza yuko n'itunga ry'abandi bantu bose bagirizwa kuba batavuga rumwe na CNDD FDD bose bari mu buhungiro ku bw'izo mvo za politike. Amakuru twakoreye amatohoza neza arerekana neza yuko harimwo n'izindi rindi tunga ndetse n'inyubakwa z'ikigo Mezo Sharomo cya Margarete Barankitse. Ese Margarete Barankitse batazira magi wewe aravuga iki kuri ibiriko birakogwa na leta ya Gitega? Mu majambo yiwe Margarete Barankitse yamenyesheje ati rwose nakamaramaza kuri leta y'u Burundi kuvyo iriko iradukorera, ari nayo yaduhejeje mu buhungiro. Akakomeza amenyesha yuko muri rusangi ari ibintu bibabaje cane, ndetse ngo muri rusangi ibikorwa vy'imfuvyi vyoba biriko biragurishwa mu camunara vyose rero ngo ari ibintu bibabaje cane kuba ico kigo Mezo Sharomo ibikoresho vyaco biriko biragurishwa biri muri Gitega. Akamenyesha yuko rero ngo muri rusangi atitaye ku bariko barabikora, ariko ngo muri rusangi ngo mu gihe kidatevye bagiye guca bagaruka, ndetse hakagira ibibazo bikomeye cane igihe cyose bazoba bagarutse mu gihugu c'u Burundi bakazosubizwa ivyabo. Ibi vyose yabibigiye bamwe mu bamenyesha makuru bavuganye nawe. Mu yandi matohoza twakoze, ibi vyose Margarete Barankitse yashikirije biraboneka yuko muri rusange yizeye yuko mu gihe kitari gitoya hoba hari ikintu kigiye gukogwa, ndetse ngo naboba bose bariko baragiramwo uruhare bazohura n'akaga gakomeye cane. Mezo Sharomo ikamenyesha yuko hagiye guca hakurikiraho ibirabana no gukurikirana Uburundi mu mategeko. Ibi vyose rero bikaboneka yuko ngo muri rusange ivyo bikoresho vyose biriko biragurishwa vy'ikigo Mezo Sharomo vyose bizakurikirwa no kwitwarira Uburundi mu buryo bw'amategeko, ndetse ngo muri rusangi vyoba ari akamaramaza kubona leta iriko iragurisha utw'abanyagihugu
kumbure atabyayo ifise canke se ari ubukene, byose rero bikaboneka yuko ngo muri rusange ivyo byose iriko irakora ari ukwibesha cane, ndetse ngo muri rusange ibikoresho vy'umuntu canke vy'umuntu umwe biba bihuriweho n'umuryango. Amakuru rero agakomeza amenyesha yuko ngo hagiye gukurikiraho ibirabana no kwitwarira Uburundi muri sentare kugira ivyo bikorwa vyose bihagarare nk'uko twagiye tubitohoza mu makuru. Ivyo rero ni bimwe muri ko biravugwa cane, ariko nkaba nakwibutsa yuko ivyose biriko biraba mu gihe leta y'u Burundi yoyo ibandanyije ivyo bikorwa vyo kudandaza mu camunari ivyo bintu vya muri rusangi vy'abo bantu bahunze igihugu c'u Burundi. Ndashimye cyane rero we tubanye muri ano makuru, turabandanya kubatohoreza amakuru ku bindi vyose biriko biravugwa, igihe cyose turaba tuyaronse nayo arabashikako nk'uko twayatohoje. Mukomeze kugira ibihe vyiza cane.